ati ndi nyakubahwa None. arambariye gutyo ahubwo mbwira sinzogenda kuri oya nyine nyakubahwa ndakwambariye neza na besere wanje ngiye kumuraba nyine nzogenda nambaye neza urambeshe ese ndakubesha ugarumva nawe nyine uwo kubaho urambeshe nyine ntiwaruje ngaha nanga urumva nange nshinja ku kazi hama mbanza guca ngahabwa ngo twiyuzuze ntiwumva ngenda no ntekanye nta kibazo mwiza wanje kandi uba amahoro sivyo nukuri ndagushimiye sawa nta kibazo tugenda guherekeza ntucego merci Nancy oui sinahora ukuntu ahora avuga ngo uramukunda gusunze ko yikunda bikarangira umukorera ibintu nka birya ibiki ndazi uriko uranahora ko nuri umwana icyo mvuga urabizi Tony yambwiye buri kimwe yarambwiye ko yakwemereye ko yokwisinya ikintu cyose c'umwana kizokeneye ko azogikora ariko birangira ukuyemo inda yiwe Rosie ivyo uriko uravuga bifitiye icemeza ushatse kuvuga iki tuvuge ko bifitiye icemeza yandi iracariyo oya ntayo afise ariko ntabwo bivuze ko ndanayikuyeyo icemeza gisumba ico n'icayi Rosie nakubwiye n'ubu ndakubwita ukuri ntacyo nishinja kuko ntacyo nakoze uraziza ko hano umuhungu atemera iyo nda ugasanga n'umuhungu ukunda we atagukunda ukambwira ko ufise ndahubwira uza kwimenya akihakana inda yawe uri kumva uburemere tunafise muri uno mwanya ivyo kuvyigira ko warose umuhungu agukunda agakunda n'umwana wawe yakunze n'ikikurimo ariko nawe umukundiye Rosie nakosubiriyemo nanda nigeze nkurayo ubundi we na musaza wa mwafashe nk'aho umengo nda narayikuyeyo ariko ntabwo ari uko kuri si buri kintu cyose tubonesha amaso ngo kiba ari ukuri ariko nusa n'inzirakarengane rega si buri gihe cyose tuba dukwiye kugaragaza isura y'icyaha sinokuhariza cane ubuzima bwawe ni ubuzi ivyo bintu nimba utabikoze imana izoguha umugisha uwundi mwana amen ariko nimba warabikoze amaraso azoguhumire ako kanyuma rero niko kabi kabaye kari kwerutse ico wikeka ntacyo niyagiritsa kirahari iyo kitaba rero kuvuga ko kanyuma ari kabi mbese n'imbere y'Imana nta kintu na kimwe niyagiritsa none wumva ari gute imbere yawe n'imbere ya musaza wawe no kwiyagiritsa nimba nashobora kwiyagiriza imbere y'Imana bisigura ngo ndera sinokwinjirira mu buzima Tony Tony kutazora mukije Tony
ayo si n'amakosa yawe. Ayo vyo wakoze menga ndi nabikoze. Musaza wanje naho arengana nko imbere y'abantu atabaramukije. Ariko ku vyo wakoze raba. Biko imbere ko ingaruka mbi. Iyo utabikora siniba bimeze gutya mu rugo iwacu. Harya abantu twibibazo bidahari. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko bona musaza muri kwiremereza ibidahari. Kitahura n'imisozi. Kadabwire wibuke ko ico ukoze caba ciza caba kibi ukisanga imbere. I don't care. Michael. Reka nangura mvuga ngo merci beaucoup. Kuri umuntu twihuriza. Kuba mvuga ukantahura. Ndagushimiye cyane ku buryo kubw'ikibazo cyabaye bigaragaje ko ntahura no kunyumva byihuse. Michael, ndagukunda cyane. Ndagukunda ku buryo kurenza uko ubyibaza. Urazi ndakubwira ikintu kimwe Lale. Burya kuba byarabaye ntabwo ari uko jye nari ndabyishimiye. Lale, nyemerera ndakubwira inkuru sokuru wanje yakunda kumbwira kera nkiri muto. Sokuru wanje yigeze kumbwira inkuru, ambwira ngo umunsi umwe harigeze ko umutamaraho yari kumwe n'umwuzukuru wiwe. Uwo mwuzukuru wiwe yarabaye mu buzima bugoye cyane, ubuzima bubi. Umunsi umwe uwo mwana yagiye kubwira sokuru wiwe ati, sokuru ndashonje, raba ico wamfasha. Sokuru we nta kindi kintu yakoze, yamuhaye amabuye abiri. Ati turaya amabuye ugenda uyagurishe, azogira ico akumariye. Ujya mwana yafashe ajya amabuye ayatwara ku murovyi. Ati wa murovyi we, vyokunda kungurira aya mabuye? Umurovyi yatoye ajya amabuye arayaraba, aramubwira ati wa mwana we, aya mabuye ndayaravye neza mbona umengo noguha amafi abiri. Umwana aravayo arabandanya imbere, ashika ku muntu aragira inka, umwongere. Ujya mwana abwira umwongere ati wa mwongere we, nashaka ungurire amabuye abiri. Umwongere yaravye neza aramubwira ati wa mwana we, ndavye amabuye abiri mbona anganya agaciro n'inyana ntoya cyane y'amezi 3. Umwana aratora ajya amabuye arabandanya, ashika ku muntu adandaza impunzu. Ati wa mudandajiwe, vyokunda kungurira amabuye? Umudandaji atoya ajya amabuye yaravye neza aramubwira ati wa mwana we, aya mabuye mbona umengo noguhamwe ipantaro 3. Umwana biramutangaza, arabandanya inzira. Ashitse imbere ahura n'umuntu asanzwe adandaza amabuye y'inzahabu. Aramubaza ati vyokunda kungurira amabuye abiri? Umudandaji w'inzahabu yaravye neza ajya amabuye arahabuka, umutima we wuzuramo ubwoba n'igishika gikomeye cyane. Aramubwira ati wa mwana we, agaciro k'aya mabuye nditeguye gukora buri kimwe cyose, n'ubuzima bwanje no gutanga, ariko aya mabuye ndayagumane. Ngira icyo wifuza cyose nditeguye kugikora, nditeguye kuguha buri kimwe cyose wifuza. Iyi nkuru ishatse kuvuga iki Lale? Ishatse kuvuga yuko buri kintu cyose kigira agaciro
iyo umuntu agifise amenya agaciro kacu. Umurovyi yatanze amafi 2 kuko yabona neza ko ariyo yajanye najya mabuye. Ntiyigeze amenya ati amawende yakoze iki jya kuyarobesha. Wowe ntabwo wigeze umenya agaciro kanje, nta nubwo wigeze uha agaciro umwana ufitiye mu nda. Niyo mpamvu wahisemo ko tuyikuramo. Ntabwo nigeze nishimira ko wowe wakuramo inda yanje, ariko kujya nama ndakubwira buri munsi urukundo ndagukunda wewe runyima amahirwe kuko wanyera ikintu na kimwe. Gusa umutima wanje ndababaye. Mark, kumbwira ngo urababaye ushatse kuvuga ko udafatanije nanje ku byabaye? I love you. I know. Nubwo umbwira ati Mike muri aka kanya imanike wite mu ruzi nditeguye kubikora, ntabyishimiye, gusa ruko wowe ndagukunda. Mike, kumbwira ko nkunda ntabwo bisibwe ko je ntakunda. Nako ndagukunda birenze uko vyibaza. Yes. Ubundi bivanye n'ibikorwa bihari ushokoze ngo Lali ntabwo agukunda, ariko ngore uyu munsi menya ngo Lali aragukunda, ndetse n'iminsi yose yahabaye. Ndagukunda, 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 ndagukunda. Imana imwe yo mu ijuru niyo nzi neza ko uri kuravuga ukuri no mu mutima wawe. Lali, ndagusezeranye yuko umunsi nzotahura neza ko ari ikindi kintu cy'ububeshi kiri hagati y'ibi bintu, je nawe tuzobura ubuzima bwacu. Mike, amarangamutima nakadukontorore, kuko iyo dukontorore ntabwo tuvuga ibikwiriye. Imiranya n'umutima wawe kurara gukunda, imiranya n'umutima wawe kurara ari uwawe, imiranya n'umutima wawe kurara ari uwawe bwite atawundi umuntu musangiye. Ivyo nibihaba uzumva wishimye, ariko igihe uzokumva ko Lali hari undi muntu mumusangiye, iteka ryose uzohorana amakenga. Lali uri wanje kandi iteka ryose uzokwama uri wanje sho.